Igihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Hervé Niyuhire. Ejide Mwemero afatiganije na Fabrice Ndi mu rukundo nibo bari mu bigo bw'ivyuma. RPA cyo bakunzi mu kwadukurikira turabaye ikaze muri ano makuru yo kuruno wa kabiri igenekezo ya 16 ruhuma umwaka wa 2021. RPA kandi tubutse yuko mudukurikira muciye ku buhinga ngurukano menyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI. Ingingo nkuru zigize ano makuru nazo akaba ari zikurikira. Haribonekeza igwirana ry'abandura umugero wa corona haba mu Burundi canke mu makambi y'impunzi z'abarundi ari mu gihugu ca Tanzania. Abanyagihugu bageza abategetsi kudakurikirana ibijanye n'ico kiza twabiteguye. Ubukene bw'uburyo bwo kubeshaho impunzi z'abarundi ngo bushobora gutuma zitamwo gusubira mu gihugu zahunze. Biri mu itangazo yashira hamwe HCR ryashize ahabona kuri uyu wa mbere na bene mwana makuru maza kuvyumva. Umusaye mumenyereye ku minsi ya kabiri mu igabane turiho RPA ibashikana mu buseruko bw'igihugu c'u Rwanda mu karere ka Kirehe aho tuganira no Murundi ari mu ikambi ya Mahama akora umwuga w'uburimyi bw'imboga n'itabi. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Naso kandi kuba ikaze mwana makuru reka tuhere mujanye n'amagara y'abantu. Ibitigiri by'abandura umugero wa corona birabana yakugwirana mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura. Ivyo bikaza vyiyongera ku bukene bw'ibikoresho byo kwikingira byo bakorera mu gisata c'amagara y'abantu batazamiburu. Mu bipimo vyakozwe kuyu wa mbere mu bibanza bitandukanye bisanzwe bikorerwamwo ico gikorwa mu gisagara ca Bujumbura, abasanzwe bakorera mu gisata c'amagara y'abantu bemeza ko haguma hatogwa abantu batari bake banduye umugera wa COVID-19. Ibitaro bimwe bimwe bikaba bisa n'ivyarengewe. Umwe mu bagize umugwi upima ico kiza arabitubwira. Sose binire yatowe 42 ugiye muri kesi hatogwa 31 kanyosha 20 kano kanya tuvugana ibitaro vyarengewe bakarebye ibibanza bafite byaheze ugiye pensereje ibibanza byaheze kuri pensereje bamwe muri abakozi bagira isuku bari mu bitaro nabo baragwaye kliniki yuzuye ariko n'ukuri kibabaje cyagahinda bikomeza kunegezwa nta umenga nta kiriko kiraho kitubona ingene bigiye kugenda yandagato byabaye umurenge. Amakuru ava mu kibanza gisanzwe gifatirwamwo ibipimo by'iciza corona kiri kuri ETS Kamenge bamenyesha ko kuva isaha 2 z'igitondo zo kuri uyu wa kabiri gushika isaha 3:50 abantu 12 bari bamaze gutogwa ko banduye umugera wa COVID-19. Ibintu rero vyifashe gutyo mu gihe baba abaforoma cyo kimwe n'abaganga bose bavuga ko hari ugufata minenegwe ako karanda ibiza vyiyongera ku bukene bw'ibikoresho byo kwikingira. Agahinda tubona ko abajejwe by'amagara y'abantu babifata minenegwe ibibazo tubona ngaha muri ibi birindiro byo gupimiramwo umugera wa COVID nuko abatowe bose ariko barafata imiti bitahira atacamira bazananye mu muduga batahako nyene mu muduga amamasiki ntayo ibikoresho by'amaga dukoresha ntavyo aho ikibagiwe n'agahembo kabari ku kivi. Uruganda rwa RPA rwarondeye muganga Tadendi Kumana aramutswa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida. Telefone yiwe yahamagara hakabura uyitaba, nayo muganga Jean Bosco Girukwishaka avugira ubwo bushikiranganje nyene telefone yiwe yarizimije. Arakoze Bataza Miburu. Abanyesho kw'ishure ry'ibikorwa vya leta ETP byo mu ntara ya Gitega bandi umugero wa corona ntibariko barakurikiranwa bikwiye. Abanyeshure baguma bigenderagendera uko bashaka kandi nta miti kwiye bahabwa. Ibiteye impungenge kuko bishobora gutuma aho karanda gakwiragira muri iyo ntara. Emmanuel Ndayishimiye.
Abanyeshure baba 30 nibo bagwaye ikiza ca COVID-19 ku ishure ry'ibikorwa vya leta ETP y'Igitega. Amakuru atangwa na bamwe mu banyeshure bo kuri iryo shure avuga ko baciye bashigwa hamwe mu cumba cagutse c'inama kiri mu bigo vy'iryo shure nyene. Abo banyeshure nibaja gukurikirana ivyigwa mu bandi, ariko nk'uko izo nkuru zibandanya zibivuga ngo nibaronswe imiti kwiye ibituma bateba gukira. Ikindi nuko atamupolisi abacunzi ibituma baca baguma bayerera bakava mu kigo c'ishure bakaja hanze yacu. Ivyo rero bituma bamwe mu bagenzi babo batagwaye baguma baza kubasuhuza, nabo banyeshure nyene bagwaye bagasohoka ibigo vy'ishure baja gutembera. Ivyo rero biratera amakenga bamwe mu banyeshure n'ababa mu icungararo y'iryo shure, na cane cane ko bashobora kubanduza. Uko bisanzwe bimeze ku yandi mashure y'uburaro afise abanyeshure bagwaye ikiza ca COVID-19, abanyeshure bashigwa mu cumba c'amanama salle polyvalente bagaca bacungerwa n'umupolisi kugira ngo bagumaho kandi nihagira baza kubasuhuza. Ivyo rero biruko mu gihe mu mashure yo mu ntara ya Gitega na cane cane y'uburaro ikiza COVID-19 gisa nikiriko kiri monogoza. Abanyeshure n'abavyeyi bakibaza ko vyoba biva hanini ku kuntu ingingo zo kucikingira zidakurikizwa. Ngo ni kubera henshi baryamana ari babiri mu gitanda kimwe, mw'isomero naho bakicarana ari babiri nyene, mu gufungura bakicarana ku ntebe imwe begeranye. Bamwe mu bigisha n'abanyeshure bamenyesha ko bafise ubwoba ko bazohava banduzwa n'abanyeshure bagwaye ico kiza, narirya ngo kiriko kirakwiragira mu mashuri. Tukivuga ibijanye n'ico kiza mu ikambi ya Mutenderi ni mu gihugu ca Tanzania, impunzi z'abarundi zateye impungenge n'indwara imaze imisi yibonekeza muri iyo kambi haraciye hafi amezi abiri. Izo mpunzi zigakeka ko boba baranduye umugera wa COVID-19 kuko ibimenyetso vy'iyo ndwara bisa n'ivy'ikiza ca COVID, kandi mu bataha bavuye muri iyo kambi badasiba gutogwamwo abagwayi b'ico kiza. Idonido na Vikris Nineretse. Iyo ndwara ifise ibimenyetso nk'ivyakaranda ka COVID-19 yatanguye kwibonekeza mu ikambi ya Nduta kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Impunzi z'abarundi bo muri iyo kambi bavuga ko bahagaritswe umutima n'iyo ndwara kuko abantu bariko barayandura ku bwinshi. Hateye ibimenyetso nk'ivya corona. Mu bimenyetso corona yoba ifise bumvise haba ku maradiyo canke bakavyumvana abandi yuko ata kimenyetso na kimwe nabo badafise. Rero turafise ubwoba bwinshi cyane kuri iki kiza kihari kuko abantu bagwaye ni benshi cyane. Abo barundi bahungiye mu ikambi ya Nduta bavuga ko ibintu bigoye bikiriko kuko muri iyo kambi bibujijwe gupima umugera w'akaranda COVID-19. Ishirahamwe UNICEF ntako ritakora ryojo, mugabo kuri ico kiza nta burenganzira na bumwe bafise bwo kugira ngo bashobore kugipima, ariko ico bakora barabavura nk'indwara musanzwe muzi grippe isanzwe ifise ibimenyetso nk'ayo, kuko nta kindi bari bushobore gukora. Ibikurikira ntibavyemerewe kubipima kuko musanzwe muzi yuko n'ico gihugu batemera yuko iyo ndwara yoba ihari. Igitera amakenga izo mpunzi ko iyo ndwara yoba arakaranda COVID-19 ngo nuko zimwe mu mpunzi ziba zitahutse iyo zipimwe bazitora umugera wako karanda. Hari n'amakuru adushikira yuko mu bantu batashe mu Burundi bahungutse harimo abo baratoye umugera bavuye. Tukabitangazwa rero ino n'ingene atakintu na kimwe bariko barakora kugira ngo badukingire. Abo bantu ntabwo byagendanye, ntabwo bazoba bari kumwe mu babanyi basigaye batashoboye guhunguka mu basi. Bikadutera ubwoba rero ingene hariho abantu baguma bagahariye bagwaye. Kuri wa gatanu heze ujejwe amagara y'abantu mu ikambi ya Nduta mu nama yagiranye n'impunzi aremeza ko hari indwara yo gukorora no guhema nabi iri kwiribonekeza ku bwinshi muri iyo kambi, aho yabamenyeshije ko byoba biva kwihindagurika ry'ikirere nk'imvura imaze imisi igwa. Bamwe muri izo mpunzi babona ko ari indwara ya COVID-19 itavugwa ku mugaragaro kuko muri ico gihugu ca Tanzania ako karanda bakita indwara yo guhema nabi. Arakoze na Vikris Ninteretse. Mukanya tubatandukira ana makuru mu bisata bijanye n'agateka kazina muntu cakimwe n'intwari bereye. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri website akaburungu RPA akaburungu BI. Mu bijanye n'agateka kazina muntu, umukuru wa zone Muyira aragizwa n'abanyagihugu asanzwe atwara hamwe n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD aturukamwo ko arimo adurumbanya akarere arongoye. Nta mabi atavugwamwo. Jedeo Bitabavuma yoba ahabwa impigi na bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD
idonido na Innocent Valente singira nkabo. Mu mugambwe CNDD FDD bidoga bavuga ko Gedeon Mitabavuma ariko abononera umugambwe. Umwe mu bagumyabanga bakomeye mu mugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu avuga ati ndugure twa mugina Gedeon ivyo akora ni amaroregwa ndugaye twa mugina. Uyo mugumyabanga tudashimye kuvuga izina yagiriza Gedeon Mitabavuma kuba ariko aracanishamwo abanyamugambwe mu buryo bwinshi harimwo no mugwi w'imbonerakure. Uyo mugumyabanga kandi anavuga ko ariwe yeretse umukuru wa zone Muyira imiryango yinjira mu mugambwe CNDD FDD. Yibutsa ukuntu umunsi umwe yitabaguriye ko ubwiwe impuzu yambaye mu nyuma akavuga ko byagizwe n'aba FNL ico gihe kandi ngo yavuga ko bamukubise bakamuvumbagaza hasi. Uwo mugumyabanga avuga ko yasesaguye amafaranga amuvuza ariko bigahera amenye ko atakubiswe koko ariko ari ikinamico yagize kugira yambika iceyi abanywanyi ba FNL. Abanyagihugu basanzwe bamwagiriza kuba rurangiranwa mu guca kubiri n'imico y'abarundi kumwe n'ubundi bugaba bwinshi butuma abanyagihugu bataruranirwa mu buzima bwa misi yose. Byose rero abanyagihugu bavuga ko abashigikiwe n'umukuru Ntahamira Jeremy umukuru w'inama mpanuzwa jambo ya komine Kanyosha n'icegera ciwe. Hoba hariho kandi na bamwe mu rwego rw'igipolisi ku rwego rw'intara. Igitangaza abanyagihugu akaba ari uko bamwe mu nzego z'umugambwe zidoga mu bandi. Twarondeye abo vyega Gedeon Mitabavuma umukuru wa zone Muyira cyo kimwe na Genevieve Ntahomvukiye musitanteri wa komine Kanyosha bompi ntibashimye kugira ico bashikiriza. Tuzobigarukako. Arakoze Innocent Valente singira nkabo. Abanyagihugu bo muri komine Rugombo intara ya Cibitoke bayidogera umwe mu bagendanira komiseri w'iyo ntara ko abahohotera akabatangisha n'ihadabu ataho afatiye mategeko. Ikibabaza abanyagihugu kurusha ngo nuko niyo bagiye kwitwarira ubupolisi batunganizwa kuko akingiwe ikibaba Onezime Rishimagize. Uwo mupolisi ahotera abanyagihugu bo muri komine Rugombo azwi ku izina rya Saidi akaba asanzwe ari mu bagendanira komiseri Mpagaze arongoye igipolisi mu ntara Cibitoke. Abanyagihugu bo muri ako karere cyane cyane abunguruza abantu bakoresheje imodoka n'amapikipiki bavuga ko abahohotera mu kubaca amande anyuranye n'amategeko. Icategetse nico nyene uburi mukuri ubutari mukuri wewe muhuye arakora ibisabwa byose akakurenganya kandi ibintu biba bikakunda nk'umutari umukiriya arashobora gukora akazi uri imbere ntumenye ko umukiriya yakwekasa akabareka mukagenda ariko wowe wagaruka turakubwira ati kubera iki wataye umukiriya nta kasike yambaye agaca kubwira ati ubu tuvugana ndavuze 2020 ngaho nawe ni saki cyasi tuba kwandikira akajya muri leta ugiye kuvuga amajambo menshi akavuga ngo uramututse umuntu agatashira kwikomeye kugira ngo yafatiye moto asubire kuyironka ngacibwa amande ari hagati y'ibihumbi 200 n'amajana 3 ku moto ikorera ibihumbi 10 ku munsi. Uretse yo mande nyonye n'amategeko abo banyagihugu bemeza ko uwo mupolisi abasinzikariza ubuzima mu kubakubita no kubafungira ubusa. Imyaka abaye ngaha n'abantu batanu bazimuka yuko hasa bivuze ko atigera twenga uri muvuganye kabiri nogere cyangwa nikofi bitabagize gucuca mu kashi ataco wiri urasaba agenda gufungura nshaka. Ikibabaza cyane abanyagihugu ngo nuko umupolisi Saida bahohotera adakurikiranwa ngo kuko abo muhanye ari we wamukingira ikibaba. Murita n'inzoga ngo witware kw'isato umuntu ko dutunganiriza niwe wamuhaye intege ari we yamugize ikigirwamana ngaha urashobora gutora iminsi 2 cyangwa 3 baguma bagutesha umwanya ukakibona yuko wowe umenye barabizinanye ko ugacubiheba kandi si nawe wenyine. Komiseri Mpagaze yatwara igipolisi mu ntara Cibitoke niwe adomura urutoki n'abo banyagihugu kakingira ikibaba umupolisi Saida bahohotera hamwe rero n'inyemera mabingo zemera gutami kwijambo ntizicishe aho kuri mu ruganda rwa Europea twarondeye Manirakiza Gilbert musanteri wa komine Rugombo ariko ntiyashimye kugisha shikiriza ku myidogo y'abo banyagihugu bahohoterwa. Arakoze na Onezime Dushimagize. Tukivuga kubijanye n'imidogo kumyidogo y'abanyagihugu muri zone ya Maramvya iri muri komine ya Burambi ni mu ntara ya Rumonge. Abanyagihugu baho bagiriza polisi kubasahura amafaranga. Polisi babwira ko ari hadabu yo kutubahiriza ingingo zo kugwanya akaranda ka corona ariko ngo nta gitansi babaha. Walter Kwizera. Abanyagihugu bo ku mutumba Kiri uri muri zone Maramvya bamenyesha ko ihadabu y'amafaranga agera ku 150 ariyo baciwe n'abapolisi baho bahowe ko atamazi yo gukaraba ari ku bwinjiriro bw'amazu basanzwe badandarizamwo. Uyu numwe mu babibonye.
abapolisi bo kuri pozisiyo yo mu Gishiha bamunsi bazindutse ku Kiri, aho ku Kiri hariho agasantere kahari k'inzoga amaresitora. Rero bahashitse umuntu wese ahafise inzu adafise bijya bitwita ngo ni honyorukarabe imbere y'inzu, umwe bamuciye amande y'ibihumbi 30. Bari abapolisi barindwi 105 kuko baciye amande y'abantu 5. Kubwabo banyagihugu rero ngo gutanga amande ntaco vyari bitwaye iyo abatari uko ari ubusuma bukorwa n'abo bapolisi, uretse ko atani igitansi babahaye nta numwe mu bajejwe intwaro yari ahari. Ico cari kuba cize kubaca amande kuko vyari ivyo mugabo baraye baja kwirirana. Mukuru w'umutumba siyo yarare ngo agira ati tubahe igitansi. Ivyo bari kubikora bari kumwe n'intwaro, kuvuga utwara zone cyangwa utwara umutumba n'ayandi gabaye nk'ubusuma kuko nta kitansi babahaye. Yari gutereza kuja muri komine 105. Ni vyinshi byari kuja mu kigega ca komine mugabo vyagiye mu minwe y'abapolisi. Amakuru dukuraho ku mutumba Kiri amenyesha ko atari rya mbere ico gipolisi kivurwa no mu yandi mabi ajanye no guhohotera abanyagihugu baho. Vyongeye ico gikorwa cyabo bapolisi wari umukenyuro wateguwe na bamwe mu bari mu mugambwe CNDD FDD kuko mu banywanyi bawo ngo nta numwe yari yigeze yugurura akaguriro kiwe, ikigaragaza ko bari bibi wakabanga. Amakuru twakuye mu masoko yacu mu gipolisi cy'u Burundi amenyesha ko abapolisi bamaze imisi bakubagura abanyagihugu muri komine Burambi atarabari bahasanzwe, ahubwo arabaje bavuye mu gipolisi kirwanya imigumuko Jemir kuva aho hatanguye kuvurwa imirwi y'abarwanyi muri komine Burambi. Ayo makuru akabandanya avuga ko abo bapolisi byo bakora byose batigera bagisha inama abajejwe intwaro. Uruganda rwa RPA rwarondeye Marie Fabiola Ndayizeye arongoye komine Burambi mu ntara ya Rumonge wagira icyo ashikirije kuri ivyo, ariko tukaba tutashoboye kumuronka. Arakoze na Walter Kwizera. Urubanza rw'abanyagihugu afise amatongo muri Kigali Miteramo aho ni muri zone ya Ngagara baburana amatongo yabo ruri mu bushikiranganje bw'ubutungane basavye ko gosubirwamwo ico bita revision mu rurimi rw'ifaransa. Ni mu gihe ubushikiranganje bw'amatongo burutse gutanga ayo matongo buyita aya leta. Ivyatumye abanyagihugu baja kugariza ku bushikiranganje bw'ubutungane kuri uyu wa mbere basaba ko ubushikiranganje bw'amatongo bwobangira kugira ngo ubutungane bubanze kubatatura. Idonido na Eroge Divin Nemesha. Ugo rubanza gwerekeye amatongo aherereye muri Kigeli Miteramo ruri imbere y'ubushikiranganje bw'ubutungane kuva muri 2017. Ico gihe nkuko abanyagihugu bavuga ko ari bene amatongo bayibwiye amenyesha makuru ku munsi wa gatandatu heze ngo bunguruje ingingo ya sentare y'umugwi ujeje gutatura amatati afatiye ku matongo yegurira ayo matongo leta. Bakaba bituye ubushikiranganje bw'ubutungane kurusha gwararongoye igihugu ico gihe umuhisi Petero Nkurunziza. Imbere yaho urubanza rusomwe na sentare y'umugwi ujeje gutatura amatati afatiye ku matongo ni gwasubigwamwo. Dusabye revision umushikanganje ubutunga. Revision irateba kwemerwa ko bari imanza zivuye muri CSTV zitagira iyungururizo. Nyakubahwa nyakwigendera twabye dutanga ati ziragira iyungururizo ku mushikanganje ubutungane. Ryaremewe rero. Twaraburanye itariki 13 ukwezi kwa 12 twaraburanye 2020 muri komisiyo y'umushikanganje. Urubanza rero mu mwiherero. Umushikanganje nta no mwarasinya. Iyo sentare y'umugwi CNTB yageza hicu go rubanza gwari gwabanje gucibwa kabiri n'uwo mugwi CNTB. Ijambere uyo mugwi wari waremeje kwa amatongara y'abanyagihugu watwagwa na Musenyeri Kana Aster. Ku burongozi bwa Musenyeri Serapio niho leta yungururiza muri iyo sentare CSTB. Abanyagihugu bakavuga ko leta yabikoze ihanuwe n'uwo yararongoye CNTB kandi vyaho nyanza amategeko. Leta yunguruje iho nyanza amategeko ko leta ntiyunguruje decision yatanzwe muri CNTB. Yunguruje kete Musenyeri Serapio yandikiye leta ati ngwino uca mu gisata gira kabiri ca CNTB bakondora ubanza bari ko banza gwaciye mu mahoro. Leta yacurunguruza CNTB yakirirenza amategeko. Mu gihe abo banyagihugu bakirindiriye inyishu y'ubushikiranganje bw'ubutungane mbere bukaba bwabemereye kuri no wa mbere kuba inyishu yaho dossier yabigeze ku munsi wa kane babandanya bavuga ko batumva icyatumye ubushikiranganje bw'inyubakwa ibikoresho vya leta be n'uburaro bwiyegura ayo matongo ari mu mburano bugatako bukayaha n'abandi bantu. Ni inkuru tuzobandanya. Turabandanya n'amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'intwaro ibereye. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu akwiye gutera intambwe mu kugenzura ko amafaranga y'amakori yahora anyuruzwa agira akamaro mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu. Byashikirijwe n'umushakashatsi yigenga yanonosoye iby'ubutunzi Faustin Ndikumana abona ko ayo mahera yogira akamaro gusumba mu gihe amakomine yo kwigenga igikorwa cyo gutanga amasoko naco kikagenzurwa.
ubwa mbere ho twagira dushimire umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu kuri ico gikorwa ciza cane kandi tunamutera intege twaba twabisigaye twavuga tuti ibyo bituriye by'ibyabiture nibyo bifika igihugu urabona nkuko no kunyuruza amatungo y'igihugu yumvira ahantu hahora hatozwe miliyoni zitatu bwa hagatoza miliyoni 121 nukuvuga ko miliyoni 118 atawuzi yo zibazagiye icyo tubona rero cyo kugwa nuko bitogarukira ngaho nuguca batunganya gushasha ngene amafaranga atozwa bagagwiza n'ibije byose za controle bakamoderniza bagashiramo ubuhinga bwa none mu gutoza ayo mafaranga no gushiramo rero nayo ikabijamo kuko naho bikubira ahubwo n'ubushikiranganje kumbura bo muri mirateza nawe kuvyumva bakabijamwo ku buryo uko gukorera ku mugaragaro no kuza barakontra bica biba umugenzo kugira ntibisubire inyuma ikindi ngana cyo tuvuga naho nyene ntibyoza biragarukira ngaho ku gutoza amahera gusa naho yabatozwa ni menshi mbega wakoreshwa gute ega nico ni kibazo abariko barayakoresha bo bayakoresha gute ntanyuruzwa mu gukoreshwa mu gutanga amasoko yo kugira ibyo bariko baragura ntanyuruzwa ariko niyo n'iyindi intambwe ya mbere ni kuyatoza intambwe ya kabiri kuraba ingene ariko arakoreshwa nico gituma twabandusaba yuko meri hoba audite nini iraba meri ingene ikora n'amafaranga n'ingene gestion igenda kuneza yaba mu gihugu bamwe hanyuma ikindi nuko biyo byo decentralisation kugira amakomine ashobore kwigenga yo muri meri bico bituma vyoroha gukonta amafaranga mu ikomine n'imigambi itunganywa mu ikomine mwakubera byose biza guhurira muri meri byose nico gituma usanga fuite ari nyinshi ayibwa ari menshi ugasanga no mu kuyasubiza mu bikorwa by'abanyagihugu usanga birasanzaye kubera igisagara kumbure kiba ari kinini. Faustin Ndikumana ahanura ko kibazo c'abakozi bahora batoza ayo makori naco cyo kwigwa hisunzwe amasezerano y'akazi bari bafise. Tubandanya n'amakuru abanywanyi ba koperative Sangwe bo ku mutumba Mwarusi muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi baragiriza urongo yo koperative ko yoba yarakoresheje nabi amafaranga imiliyoni 10 y'ingurane yatanzwe na leta mu ntumbero yo kwiteza imbere. Abanyagihugu bavuga ko iyo bagize barabaza ibijanye n'ikoreshwa ry'ayo mafaranga baca bagirwa ko iterabwoba. Emmanuel Niyongeko. Amafaranga yatanzwe na leta nk'ingurane yo kwiteza imbere biciye muri koperative Sangwe asa n'ayateye impari ku mutumba Mwarusi uri muri zone Muhweza komine Rutovu. Abanywanyi b'iyo koperative bagiriza abayirongoye bose bahurikiye mu mugambwe uri ku butegetsi ko boba bakoresha uko bishakiye ayo mafaranga. Abarongoye gishahamwe hariho Habonayo Renova asanzwe arongoye izone ya Muhweza agwe n'umugambwe CNDD-FDD kuri uwo mutumba. Ndisabira Didas n'umupolisi akaba namwe wabo wa chef Butoyiradamye avukana n'uwo mupolisi akaba nawe ari muri iyo komite irongoye iyo koperative. Imbonakure Ndarizimana Gerard nawe nyene ari muri iyo komite akaba ari nabo nyene bajejwe no kwikura amahera kuri konti. Mu nama z'abagize iyo koperative bagiye bararonswa ingurane ntonto kugira biteze imbere nta uhirahira ngo abazibijanye n'ikoreshwa ry'ayo mafaranga abadateye ubwoba ngo babwirwa ko bashobora gufutwa. Abanywanyi bishira hamwe koperative Sangwe ku mutumba wa Mwarusi turateye umutima uhagaze n'inyifato y'uburongozi bw'igishira hamwe. Iyo umuntu agize arabaza ikibazo cerekeye ubutunzi bw'igishira hamwe aho buri canke amahera yarakuwe kuri konte bakaguterura kugira ngo unumye rero uravye nabi n'igishira hamwe bagahakwa kuri gufutamwo. Vyongeye abaronkejwe ingurane niyo koperative basabwa gutanga inyungu ivyo bafata nk'ubusuma kuko leta yari yamenyesheje ko umuntu azosubiza amafaranga yaguranywe yonyene. Ubaye 180 acariha ibihumbi 100 ubusuma bikuragirwa n'umukuru w'iyo koperative kandi leta ari amafaranga yatanze kugira ngo twiyungunganye tukayasubiza uko bayaduhaye. Tugasaba bijeje ko bokwikenera hafi ico kibazo kuko turabona yuko turiko turibwa. Didas Nzisabira umwe mu bajejwe gukura amahera kuri konte ya koperative Sangwe ku mutumba Mwarusi yabwiye uruganda rwa RPA ko ataco yo bivuga ko kubera hari inzego zimukurira. Twarondeye ku nshuro zitari nke Renova Habonayo harongo iyo koperative ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Arakoze na Emmanuel Niyongeko. Nayo ibarabara ry'igihugu inomero 3 kugira nayo ibarabara ry'igihugu inomero 3 ku gice cyaryo
Gitaza Rumonge rigiye gusanurwa vuba. Isoko ryo gukora ico gikorwa ryatsindiwe n'umugwi ugizwe n'amashirahamwe Soja Satom na Jetra nkuko ibonekera mu ikete umuyobozi mukuru gisata kijejwe amabarabara yarwikiye uwo mugwi kwa 12 ruhuma uyu mwaka. Aya mashirahamwe yatsindiye iryo soko ku mafaranga arenga imiliyaridi 78 n'imiliyoni 192. Uwo mugwi usabwa gutanga ingwati yerekana ko izokora neza mu minsi itarenga 48 ihereye ku munsi yaronkeyeko ikete ry'uko watsindiye isoko. Iryo barabara ryari rimaze imyaka n'iyindi ryonekaye, abarikoresha bakavuga ko ribatera igihombo kinini. Hazobasigaye rero igice Rumonge Nyanzarake naryo ritera ryononekara acane. Mukayetona inza ari makuru ajanye n'impunzi. Humura Burundi. Ishiramwe HCR rasaba amakungu gushikira umugambi w'akarere wogarukira impunzi z'abarundi mu ntumbero yo guhagarika itawukanwa ritavuye ku gushaka kwazo. Mu itangazo ryashizwe habona kuri uyu wa mbere ubuserukira ishiramwe HCR mu karere asigura ko ubukene bw'uburyo bwo kubeshaho impunzi z'abarundi bushobora gutuma zitamwo gusubira mu gihugu zahunze. Trezor Niyongabo ayitwiganira. Guhatira impunzi z'abarundi gutahuka igabanuka ry'ibibabeshaho n'igwirirana ry'ingorane z'ubuzima nizo mvo nyamukuru zituma impunzi z'abarundi zisubira mu gihugu c'amavukiro zitavyifuza. Nkuko biri mu itangazo ryo kuri uyu wa mbere, Clementine Nkweta Salami aserukira ishirahamwe HCR mu karere amenyesha ko umugambi w'akarere wo kugarukira impunzi z'abarundi ari umwe mu migambi yo gufasha izo mpunzi yari igeze ahatemba mu 2020 bivuye ku kudashigikirwa kuko uwo mugambi waronswe urugero rwa 40% gusa rw'amafaranga yasabwa. Ivyo vyateye rero ingorane zidasanzwe na cane cane itangwa ry'ibifungurwa kenshi na kenshi ryagenda rirahagarikwa, impunzi zigahabwa uburaro butabereye, imiti n'ibikoresho vy'isuku bidahagije, hamwe rero n'ibikorwa vyo kwibeshaho bitagenda neza nkuko vyategerezwa. Iryo tangazo rivuga kandi ko ikiza ca COVID-19 caje cunyura ubwo bukene. Muri kino gihe turiko twegereza umwaka w'indwi, indyane zo mu 2015 zitanguye, impunzi z'abarundi zikaba zimaze kugera ku 312 n'amajana 615 mu bihugu bine vyakira impunzi kurusha ibindi arivyo Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, u Rwanda, Tanzania hamwe n'Ubuganda. Ishirahamwe HCR rimenyesha ko ribandanye gufasha impunzi z'abarundi gutahuka, ariko kw'iryo tahukanwa ritegerezwa kwihweza neza kwizo mpunzi zitahura vy'ukuri ivyo zihisemwo, zitahukanwa kandi zakirwa mu mutekano no mwiteka. Muri kino gihe ishirahamwe HCR ryemeza ko rimaze gutahukana impunzi z'abarundi 39 n'amajana 411 kuva muri Mukakaro 2020, rikaba rinategekanya gutahukana izigera ku 143 mu mwaka 2021. Naho biruko HCR rimenyesha ko bikenewe ko impunzi zitifuza gutahukanwa zibandanya zikingirwa na cane cane hagakingirwa uburenganzira bwazo bwo kuronka ubuhungiro. Ishirahamwe HCR risaba kandi ko zibandanya zifashwa muri vyankenegwa na cane cane mu bijanye n'inyigisho kugira ngo zibandanye zibaho. Clementine Nkweta Salami asozera iryo tangazo asaba makungu kurishigikira no gusaba abagira neza guterera agacumu k'ubumwe kugira ivyo bibazo vy'impunzi bitoregwa inyishu. Ego nivyo leta yashizeho amabwizwa yo kurwanya no kwikingira coronavirus. Muga ntibikwiye. Leta nishira amategeko n'abatayakurikiza. Iganiro muri Burundi murekurikiye muciye ku buhinga ngurukano menyi kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu BI. Mu igabane turiho cyo kuri 16 ruhuma umwaka wa 2021 RPA ibashikara mu buseruko bw'igihugu cy'u Rwanda mu karere ka Kirehe aho tuganira no Murundi ari mu ikambi y'impunzi abarundi bahungiyemwo ya Mahama asanzwe akora umwuga w'uburimyi bw'imboga n'itabi. Uwo mwuga uramufashije kwibeshaho mu buzima arimwo aho mu ikambi nyene y'Imahama. Igabane turiho cyo kuri uno wa kabiri mukamushikirizwa na Marie Ange Irakoze. Turiho Turiho ni kiganiro gica hirya no hino uko impunzi z'abarundi zibayeho mu bihugu bahungiyemo. Turiho
abatumire batubwira agahombo igihugu cagize mu gihe kimaze kiri mu magume. turiho mugishikiriza ku minsi yose ya kabiri kuri Radio Public Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabaramukije cuti namwe bakunzi b'ikigabane turiho. Kigabane kitubwira ubuzima bw'abarundi bahunze, ico bahora bakora bakiri mu gihugu c'amavukiro, ico bakora muri kino gihe batakiri mu Burundi. Kuvaho igihugu kigiriye mu njyane mu mwaka wa 2015, abarundi batari bake barahunze igihugu cabibarutse. Abenshi muri abo ntibagiye mu bihugu bibahaye indaro ngo bagereka akaguruko kandi, ahubwo bariyungunganije umwe wese kuca ashoboye, barakora udukorwa dutandukanye kugira bashobore kwibeshaho. Mu kigabane turiho cyo kuri uyu wa kabiri tuyaga na Nduwayo Ezekiel, akora umwuga w'uburimyi, arima imboga n'itabi mu ikambi y'impunzi abarundi bahungiyemwo iri mu buseruko bw'igihugu c'u Rwanda, ni mu karere ka Kirehe mu ikambi Imahama. Umutumire wacu atwiganira ingene yarabayeho mu gihugu c'u Burundi, ingene yahavuye yiyungunganya mu gihugu kimuhaye indaro inyuma yo guhunga, agahombo igihugu n'abarundi bahagiriye. Marie Ange Irakoze nije turi kumwe kuri mikro, sangwa ikaze. Uri radio shahuri radio. Nduwayo Ezekiel ni umugabo akiri muto, afise umugore n'abana babiri, yabaronkeye mu gihugu kimuhaye indaro. We yahunze mu mwaka wa 2016, yavuye mu Burundi ari umusore, yakora akazi ko kudandaza nk'uko avyigana. Agishika mu gihugu kimuhaye indaro, co kimwe n'abandi bose, ubuzima bwatanguye kumugora, atabona ico ashobora gukora. Imbere yuko mpunga nari nkorera mu citoke cya Rugombo mu Rwanda, tubona imyaka 32 y'amavuko. Ibibazo byariko biraba mu Burundi guhera mu 2015, harageze igihe mbona nyene yuko bitari byiza. Ni kimwe nari mvuye Karusi ari mu 2015, hari mu kwezi kw'indwi itariki 25, bukeye mu gitondo biba ngombwa yuko nzana indimu ino mu gihugu cy'u Rwanda batwugaraniraho, ariko birangije baratwekura turataha. Ibyo mu gihugu ndafungwa ngira yuko mvuye mu Rwanda kandi nariko ndikorera icyotuma mbaho. Harageze mbona nyene ntibyoroshye yuko duhangana nabo, ko nari maze guhakwa gupfa. Ndahu nageze hano mu kino gihugu tarike 6 z'ukwezi kwa 5 2016, niho nari ngeze muri transit y'ahantu bitwa mu Nyagatare ahirisi biza kugera hano mu kwezi kw'indwi 2016 nyene, ahantu hameze nabi cyane, nakabo bityo gukora. Nduwayo amaze gushika mu ikambi Mahama, yahavuye atangura gukora akazi ko kubumba amatafari, ari naho yahavuye yigira inama, co kimwe na bagenzi biwe batangura umugambi wo kurima imboga. Ivyahavuye bibafasha no kwagura umugambi wabo. Imiti ya mbere byari bigoye cyane, kuko icyo gihe twabayeho mu buryo bwo kubumba amatafari, arukungene haje umugambi wo kubaka amatuwarete hano mu nkambi. Noneho biza kuba ngombwa yuko dutangura kubumba amatafari. Ni kuvuga ngo amatafari abari baradutumye n'abanyarwanda bari bahawe isoko na hase, baraduhemba, baraduha amafaranga, nta n'ikibazo, nta n'ideni bigeze batugendamo. Mbese naho twagiye gukoramo umugambi wo gukota aho hantu ku Kagera, aho twagomba kuba twatangura kurimira izo mboga. Amatafari twayabumbye ikiringo kingana n'amezi 6. Aho hantu twakuye amafaranga angana n'ibihumbi 90, twara abahungu 4 kuri umwe. Nyuma yaho rero abatuvuga ati twokora iki, turagenda tugura amarozwari imwe ariko yagura 600 y'amanyarwanda. Hanyuma twaraje turakota ku Kagera ahantu ho kurimira, kuko twakota abanyarwanda nyene bari bahafi, cyatugura irozwari zishika kuri 5. Twaraje turicara turondera cyo bitwa umwayi, ni kuvuga ngo ni imbuto twagomba kuba twohumbika, ni kubiba. Tumaze kubiba ni kuvuga ngo imbuto zimara mu ituta kingo cy'ukwezi, hanyuma turateragira, turavomera. Nyuma yaho niho twagiye gufata ingingo yo kurima imboga ku Kagera, kubera amazi tuyavoma ku Kagera, turahumbika imboga, turateragira. Turangije guteragira turavomera, tuzana ifumbire iyo bitwa ire n'iyo bitwa NPK. Hanyuma gera twagura nyine umushinga gake gake. Itabi ntibyari byoroshe kuririma, byari bigoye ku buryo tutabona icyo bitwa ubusigo. Ubusigo tumaze kuburonka twabutumye ahantu bitwa mu Gisaka, tuzana bya
bindi by'imiti hari umuti witwa rapide n'uwundi witwa dudu n'uwundi witwa rokete kubera yuko habaho n'udugunzo tw'udukoko tukaza dupomba icyo gihe nta n'abantu bari bwafata umugambi wo kurima imboga twabashije kudukuramo amafaranga tubasha kwiteza imbere hanyuma tuvuga ati reka turondere ukungene kuntu twokungura nk'uze twagiye twungura ubumenyi duca tujya ku kintu kijyanye n'igiterwa cy'itabi ni ukuvuga ngo imboga twarazirimwe mu kiringo cy'imyaka ibiri twahereye 2017 tugeza 2019 imboga rero bivuze ngo baziriye hanyine mu nkambi tukazigorera mu ngabo. Umutumire wacu avuga ko igikorwa cyo kurima imboga cyabateje imbere banagira ko bongera ko umugambi wo kurima itabi igitegwa avuga ko kibasahiriza mu kwikenura mu tuntu n'utundi naho ikibanza bakoreramwo ari ico bakose ntibarigera babura amahera yo kukiriha eka mbere ngo nta n'ikibazo c'isoko bafise kuko inkambi ibamwe abarundi benshi ni kuvuga ngo dufite icyo bitwa amazone turi ku mazone 18 dufitemo amasoko 4 hari isoko ya Mahama ya mbere n'isoko ya Mahama ya gatatu n'iya Mahama ya kabiri n'iyo ku Munyinya rero aho hantu hose twahagemura imboga twagurisha ku giciro baraza bakaraba umurenzi n'ahantu haba hatarashize tuvuge nk'amatuta ipima intambuko imwe n'inusu igenda mu ntambuko zitandatu bivana n'ukungene hariha tugenda tugira intambuko zitandatu ukatusanga icyo gihe aho hantu hagura 2,000 agaca bazitema mu kiringo c'indwi zibiri twaba twongeye gusubira kugurisha bivuze ngo twagurisha kabiri mu kwezi baba barabaje kuturangura barasoroma karima kasoromega 3,000 bikaba ngombwa yuko rero mu kiringo c'indwi zibiri twongera gusubira kugurisha kandi tukagaruka tugashiramo iyindi fumbire ruganda tukaca tukurikizaho rero amazi noho tuvomera igitondo n'umugoroba amafaranga twakuye mu mboga tumaze kuyegeranya yose waciye twiyumvira ati bo ikintu twokora tugomba kwagura akarere nuko twavuga ati twaguye umushinga ariko urumva ko ari mu kirimi cy'ikinyarwanda nibyo twamenyereye ahantu tubaye imyaka 5 tugiye gutangura umwaka wa 6 umugambi wo kurima itabi imbuto twazitumye ahantu bitwa mu Gisaka barazituzanira hanyuma tugira icyo bitwa ipikinyeri tugize ipikinyeri twara nabwo ikiringo c'amezi abiri kiri muri pikinyeri noneho twarakoze ahantu hangana na hegitari n'ubu turacyari mu bukote kuko ntabwo dushobora kubona ahantu dushobora kuba twigamira usibye ko ASR yagiye ifata abantu b'amashyirahamwe ikagenda ibaha imirima ahantu hegeranye n'inkambi uwo buvuyemo inzu yanyuma harura imetero 3 ubushize ahantu ASR yahaye amashyirahamwe bashobora kurimira rero turi munsi y'ayo mashyirahamwe ahantu hegereye amazi rero tangira gutera itabi nta kibazo twigeze tugira itabi turarifumbira hariho umwavu twakura mu nkambi nta kibazo itabi ryigeze rigira ku buryo itabi ryashobora kugira 10 kandi kibazo yasanga kiriko kiragura amafaranga 300 400 kandi turikuramo amafaranga rero tuvugana harageze igihe abantu twatanguranye bamwe baravamwo batwatanguye turi abantu 6 hari abasore gusa ubu tuvugana tuba dusigaye turi nk'abantu 3 bonyine n'abandi bagiye mu Uganda abandi baje muri Kenya abandi bari hunguki ubu tuvugana turafite itabi bikorera kwiza ikiringo cy'ukwezi biteragiye itabi rigurirwa nganyine mu nkambi bivuze ngo nk'ubu urabona ko abantu bariko barahunguka mbese ubu nta n'abantu bagitaye kurima cyane ni kuvuga ngo itabi ubu rirazinze cyane ku buryo ikibabi kigura amafaranga 400 500 n'abanyarwanda b'inyuma gato baraza bakagura ugasanga araje aguze ibihumbi 50 akarijyana akarisohora atangorane n'imwe nibariyeri nta muntu n'umwe amuhagarika. Duwa Ezekiel avuga ko igihugu cahatakarije ibitari bike eka n'abanyagihugu hari byinshi bahahombeye amatagisi atuma igihugu gitera imbere muri kino gihe ariko atangwa ahandi ibyo navyo nk'uko umutumire wacu abisigura bisubiza inyuma iterambere ry'igihugu ubumenyi n'imigambi myinshi ikorerwa hanze y'igihugu ituma igihugu c'amavukiro gisubira inyuma muri byose. Ikigabane ni turiho turiko tuyaga na Nduwayo Ezekiel umugabo akiri muto afise umugore n'abana babiri ari mu ikambi abarundi bahungiyemwo iri mu buseruko bw'igihugu c'u Rwanda mu karere ka Kirehe umutumire wacu akora umwuga w'uburimyi bw'imboga akarima n'itabi umutumire wacu avuga ko hari akunguko katari gato yaronkeye mu gihugu kimuhaye indaro uretse ko yaharonkeye inshuti yaraharonkeye n'ubumenyi eka mbere n'umugore n'abana yabaronkeye mu gihugu kimuhaye indaro.
rero kuvuga ngo ubuzima nabayemo muri ibyo byose ntarabitangura ubu noshimira Imana kweri uko mbayeho nta kibazo mfise ubwenge bwarongerekanye nahungukiye byinshi kuko twahuriye turi benshi cyane ntabwo ari cyo tuvuga ngo turarima gusa hariho n'abandi barundi barima hari ibiharage ibigori ibintu by'ibiraya amashyaka reka ni benshi cyane twagiye duhuza ubwenge tugenda tugira ubumenyi bwinshi twamaze kwagura amafaranga avura muri ibi bintu aramfasha mu bijyanye no kwambara hariho nk'abantu usanga ari abanyeshure bibwe hano umuntu umwe bagiye batwitira amazina y'inkorokoro ugasanga ni inkorokoro kagira cyo cya ruguru ariko ugabona afite umuhati wo kwiga agati umuntu rero ikintu namuterera nanjye ndabukungene ndamuterera ikaye ndamuterera akantu kajyanye n'impuzu hanyuma ibyo byose tugenda twifashanyamo gake gake nyine nta n'ikibazo usibye ko nyine dusanga ikibazo cy'ubuhungiro ahandi ho tugenda dufashanya nyine gake gake muri ibyo ngibyo rero n'abagenzi fasha nyine kubera ntiga ariko bo bariga nta n'ikibazo nta babyeyi baje bazananye basanga umuntu ni umwana w'imyaka 15 13 ababyeyi bari kumwe rero icyo duheza tukabafasha nk'abo bavuga ati ubu tuvugana urabona ko ishure rigirwa n'ibice bitatu ati rero ndo kugurira amakaye ndakugura amakaye 10 amakaye hano barayaronka ariko nibaronka amakaye ahagije baba amakaye adahura n'ibyigwa biga ngombwa ko ibyigwa bibiri babishyira mu ikaye imwe rero wabona ubonye ukungene wobona nk'akantu kavuga ati bo reka ndagufashe nawe ndagufashiriza aha icyo wundi uzoronka uwundi muntu agushobora kugufasha tubaze dufashanya uko nguko kuko dutanga ubuzima bw'ubuhungiro amafaranga ibindi bintu bafasha ubu tuvugana ndafite umugore namutoreye no hano mu nkambi turabyaranye abana babiri rero muri iki gihe kubera bivana n'ukuntu n'agafashanyo turonka kataba gahagije neza aradufasha mu kongera ibintu by'ifungurwa mu muryango hanyuma abana kagerageza kwabona ibintu by'ibyamwa hano ntibiba byoroshye kubibona hari igihe bishika ubu turafite gaze ducanako ariko iyo gaze yabuze nabwo ayo mafaranga arahindukira akadufasha kugura udufi cyangwa amakara twafashije cyane ahubwo iyo tukaza kugira n'uyu mugambi nanjye byari kungora nubwo biruko ibintu byose ntibyamara imawi nta kazi kabura intambamyi ibikoko biva mu ishamba n'uburyo buke umutumire wacu agifise mu gukora biri mu ntambamyi amaze guhura nazo intambamyi twahuye nabyo n'ubu tugenda duhura nabyo ntizigeze zinahera ahantu twarimiye haba ubukoko bwinshi ugasanga dukoresha imiti myinshi kandi atari n'ubushobozi burebure dufite ubuye imvubu zirava mu kagera zikaza zikatwonera abazitonye zikabitabayanga imvubu yagira atabayanga imboga itabi yaritabayanga bimeze nabi basanga tugenda rero twishyura abazamu nabo bazamu iyo bazibonye ntabwo bashobora kuzite barazibukira bakigirayo ibyo ni intambamyi nazo duhura nabyo ibikoresho byo kuvomera asuka abo dufasha bakadufata mu mugongo abo dufasha mu bintu bijyanye no kuduhereza n'akamoteri n'amasuka n'ahantu hagutse nyine tukagura natwe kugira tubandanye tubona ukuntu dushobora kwibesha umutumire wacu atera akamo abandi barundi bahunze gukura amaboko mu mpuzu bakagerageza gukorera mu migwi bakiteza imbere bakagira n'ico bazirata nibaramuka batashe hano abagenzi banjye ubu turi hano turi no mu mirima ariko bobo hari abari mu marigara bari kwikarata ubu turi muri corona bana ntibari kwiga neza ari n'ababivuyemo rero kwere akaryamo nobabarira nuko bokura amaboko mu mpuzu kuko tutagibamo igihe tuzosubirira mu gihugu tugataha dufite ubwenge n'ubwo twongera mu gihugu kugirira igihugu akamaro utadotaha mu gihugu acakamaro dushobora kugirira igihugu twishinga za karata kandi ibyo nabyo nta n'akamaro bimaze icyo rero nobabarira nuko bokura amaboko mu mpuzu nabo bakabona icyo gukora bakegera aho bene wabo bari bakareba ibyo bakora nabo bagatangura gukora kugira nibagera mu gihugu bazogirira igihugu akamaro kandi aho bari basa n'abantu bari ku ishuri yaba uwiga yaba utiga turi ku ishuri turi kwandika nta gitabo dufite nta karamu niki dutuye ko yaratwigishije ukungene dushobora kubaho nuko twokwiyitaho kugeza mu gihugu cyacu ni no kuri ako kamo umutumire wacu Ndowayo Ezekiel ashikirije tusozerereye ko ikigabane turiho cyo kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 16 ruhuma umwaka wa 2021 tukaba twari ko tuyaga n'umugabo akiri muto afite umugore n'abana babiri yahungiye mu ikambi Mahama mu karere ka Kirehe ni mu buseruko bw'igihugu cy'u Rwanda akora umwuga w'uburimyi arimo imboga n'itabi yatwiganiye ibitari bike bijanye n'ako kazi akora mwumva
mwumvise umutumire wacu ico yakora kiri mu gihugu c'u Burundi. Mwumvise kandi ko atashitse mu gihugu kimuhaye indaro ngo yicare, ahubwo yigiriye inama yo gukora ibikorwa bimusahiriza agashobora kwibeshaho no gutunga umuryango. Shimire umutumire wacu ku bitari bike yatuyagiye. Ndashimiye namwe mwese mwari muduteze yompi. Marie Ange Irakoze nariko ndabashikiriza kino kigabane, ndabike banure, Imana ibarinde naho ubutaha. Turiho cyari ikiganiro turiho kitubwira ingene abarundi bahungiye hanze y'igihugu babayeho n'agahombo katewe n'indiyane za politiki igihugu kirimo. Reka tumushimire Marie Ange Irakoze kwigabane turiho aje kudushikiriza. Niho ngaha kandi amakuru twatuguriye yo kuri no wa kabiri duce twasozera ko nkaba nkengurukiye mwebwe mwese mwateza abiri ano makuru umwese kucafashije kugira ano makuru sho gutorokanywa ndabakengurukiye. Eka namwe mwese mwakurikiranye ano makuru nkaba ndashimiye mwebwe ivyuma yari Fabrice mu rukundo afatikanije na engineer Ajide Mwemero nkaba ndabakengurukiye. Hervé Nuhire muje kushikiriza ano makuru nkaba ndabasezeye. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.